Murakaza neza kuri Miracle TV 257 nkuko mubibona kuri screen zacu tuba turaraba Burundi Film Academy ndavuga FEU ROUGE aho tuba turaraba filme FEU ROUGE aho mwamaze kubona ko tugira tuganire kuri filme FEU ROUGE ariko iruhande yaho turaza kuvuga ibintu bine kugivyerekana umuntu yamaze kwiha ingingo umuntu yamaze gufita ico ashaka mu buzima hagati yaho turaza kuvuga bino bintu bine mbega ugomba gutera imbere wowe ushaka gushika kure cyane hashoboka mu buzima bwawe woba wifuza kubona iterambere ryawe risobanuka rigera kure rifise ishingiro rifise ico gishimikije rifise ishimikiro nibaze ko akariko kanya kawe bana natwe mu ganiro vya Miracle TV 257 aho ugira uganire nanje one boy Valaskira ikaze ni gwawe nibaze ko wamaze ko subscribe kugira ngo tubane tuzinanye wamaze gukora like ikiganiro maze twinjire mwidonido y'ikiganiro nababwiye ko tuza gutangura tuvuga kubijanye na filme FEU ROUGE ari nayo twabazanye no musi kuri screen zacu ndibaza muri ko murayaba ngaho ari nayo twavuze ati reka tubibashire muri screen mugende muyiraba abantu mutararaba amasanamu ya FEU ROUGE mwarahomvye abantu mutareko muraraba ifilme FEU ROUGE mwarahomvye kabisa bageze kuri episode ya kabiri muri saison 5 ndibaza ko mwese muri ko murabiraba rero ndababwira ati ifilme irafise ico yigisha kabisa irakomeye cyane mu bijanye n'inyigisho rero hagati yaho nababwira ati tuza kuvuga ati ku bintu bine bino bintu bine ndakwinginze bino bintu bine ndagusabye ugire ubyandika ahantu nimba wifuza iterambere nimba wifuza ikintu congerako mu buzima bwawe birashika ugasanga wibaza ngo ni nyatsi birashika ugasanga wibaza ngo barakuroze ukirirwa mu bapfumu wirirwa mu biki mu bintazi ugasanga uri kuragenda hano akagubaza ngo uri kuribaza ngo wewe kumbure wararozwe ariko no kubwira ati urashaka kutarozwe ahubwo ari ibintu wewe nyene wishoyemo ahubwo wewe nyene ari ibintu wihaye ahubwo wewe nyene ari ibintu utazi neza ko biri mu buzima bwawe cyangwa biri kubera kubako kubera iki ngo ugenda utabaza ugasaza utamenya ikintu gikuru n'amakuru arusanga wewe ataza amakuru rero ndakubwira ati reka tudatinze tugende ku kintu ca mbere tugende ku kintu ca mbere ikintu ca mbere kiravuga bati hagarika kwikengera abantu benshi bantu b'Imana abantu benshi usanga avuga ati ngo je naho noshikagwe kamama ngo je bya sino bishikako kumbure ngo je ntango mfise ngo nta mutahe akikengera urakomeye ikintu ca mbere urakomeye ufise amaboko n'amaguru bikomeye ufise imbaraga bifise ingufu wowe nyene uribagira ko kubaho unakomeye ubuhema umeze neza ari uwo mutahe ari umutahe ukomeye cyane wowe nyene ukibagira ko kubaho ukomeye uhema ari umutahe ukomeye cyane ushaka gutanguza maze ikakubera intango bikakubera intango ugashika kure wifuza gushikako ukagera kure aho wifuza kugera rero ikintu ca mbere mugenzi hagarika kwikengera hagarika ibintu byo kumva umenga wifitiye ubwoba nta cizere wifitiye bihagarike bikure muri wewe ibyo maze naho coba kintu gito gusa we gusa tangura ico reka kituganishe kuri kica kabiri novuga ati reka kugira ubwoba bwo gutangura icambere cyo kugira reka kwikengera reka kutuganisha kuca kabiri kivuga ati reka kugira ubwoba bwo gutangura ikintu iyo ugomba kushika ku ntango iyo ugomba kugera kure iyo ugomba gufita aho ugomba kugera ntugakengera intango uvuga ati ngo je sinohera hango wapi uko biri kose tangura kuko kira kintu cyose gifise intango ikintu kitagira intango ntikibaho meme n'inzu irafite umushinge
ikintu cyose gifite intango. Rero intango uko iri kose ntuyikengere, ntureke gutangura, gerageza utangure ukore ako gatoye nyene kazogushikana kuri kanini. Ngona kare inkoko iva mu irigi, inkoko nini izobika abantu bakikangura, izoba mu irigi ritoyi, ritoyi. Aho ndibaza rero ko muri ko mugenda mu ntahura. Ikintu cya gatatu naco iki cyo kugiranireka cyo kureka kukengera intango kugira gutereka kituganishe ku kintu cya gatatu. Cya gatatu naco kitubwira ngo iki? Gerageza ugabanye kuganira n'abantu baguca intege. Gerageza ugabanye uhebe burundu kuyaga n'abantu bakubwira ngo wewe ntacu uzovamo. Abantu baguca intege mu bikorwa byawe uri kurakora, gerageza kubinyura mu buzima bwawe, bizogushikana ku iterambere. Ati gute? Nutangura dufate nibuvuga ati ngomba gutangura kudandaza ibiyoba, hama gacata ngo mani wewe uri bogare, mani wewe bino bintu ntibikubereye, mani wewe kuno kuntu usa, ufise abantu barakuhurumbira, abantu bagizene, mani ibintu ukora ntibingana na level yawe bro, mani ibi bintu wewe bihebe ugenda ukora ibi nibi. Urashaka kumva umenga ariko bakubwira byo, kumva abantu bari kwarakunebwesha, abantu bari kwaragubesha, kuko barashaka kuba bari bakubwira binini udafitiye umutahe. Ufise umutahe wo kudandaza ivyema ariko bari kubwira binini udafitiye umutahe, ugaca ugomba kumva umenga ivyo ariko arakubwira nibyo nukuri, ngo ivyo gura birengeye, mani nta muntu arengera akazi. Wewe gerageza utangura ivyo nyene, vanura rero n'abo bantu baguca intege. Reka iki naco kituganisha ku kintu ca nyuma, bituganisha ku kintu ca nyuma. Imbere rero yuko ibi byose bikubako, byose gizene, ibi byose imaze kuba, gerageza rero turaba ikintu uri kurakora eske kizokuganisha he. Gerageza rero gukora ibintu bigufitira umumaro, ureke gukora ibitagufitiye umumaro. Ibintu bitagufitiye umumaro byinyore kuramo. Ibintu utabona ahantu bizogushikana, ibintu utabona ahantu bizokujana, futa mu buzima bwawe, kuko nibigutesha umwanya, nibigutakariza igihe, nta nahamwe bizogushikana, nta nahamwe bizokujana. Rero iki kintu naco gikorereko cyane, kuko nubwo ati ndashaka gutangura amugabo, ukaba wumva ko ugomba guhera mu bintu bitakugirira akamaro, ugomba guhera mu bintu atana hano hamwe bizogushikana. Nshuti y'Imana, nshuti yanje, aho hantu vayo kuko urashaka kwahombera, vamwo, hagarika gukora ibintu mbabe atanu hamwe bizogushikana. Gerageza utangurire muri bya bindi wumva ari ivyo ngabirano yawe. Ntubone nimba jewe bona nkora ibintu bijanye na YouTube, ucuvuga ati nanje ngomba guhera muri biriya. Oya, hari gusanga atari yo ngabire yawe. Urumva ibintu ubona takamaro bikugirira bihebe, kuko ari gusanga wowe ari stress gusa atana hamwe bizogushikana. Rero nibaze ko bino bintu bine wabyanditse ahantu, nibaze ko wabyanditse ahantu utabyumvirije gusa, nibaze ko wabyanditse n'ahantu kugira ngo uzogenda ubisoma, uzogenda ubiraba, kuko bino bintu bizogufasha cyane, bizogufasha kuko ntuzogire ngo ibintu bizokugira akamaro nibizokwiga mu ishure gusa, ibintu bizokugira akamaro nibizokura naye wapi, nako ngabo bazawibesha. Iyi sigumi twigisha, iyi sigumi tubwira, iyi sigumi dusobanurira, kandi nugira umwete wo kumenya iby'isi ivuga uzotahura cyane. Reka ndakubwira ati sinorangiza ntavuze rero kuri faire rouge, sinorangiza ntavuze kuri faire rouge. Iyi saison nibaza ko mwese twayikwirikiranye, nibaza ko mwese twayirabiye hamwe, nibaza ko twese twagiye tuyibona. Twarabonye mu n'abantu bashasha, bari kubajya amahera ba diaspora. Ibyingo ni hatari muri faire rouge, ingo zivangana, bamwe bajya amahera y'abandi, ndibaza muri ko murabibona. Ino filime narabwe bagenza ndikanye bwenge da, iyi filime ndikanye bwenge. Baze rero ico ndababwira gusa nuko mwoyikurikirana kuri YouTube yansoro, hama ibindi byose mukagenda mubyibonera. Je ico mbanje ndikubabwira bashasha baje kuri Miracle TV, abatari bahagize ko hari kwara mu Burundi ko hariho filime yitwa Faire Rouge iri kirakinwa ica kuri YouTube channel yansoro, maze naho kagenda uyikurikirana.
genda ukurikirana ukagenda utahura kamwe kandi bageze kuri ku masezo 5 sezo imwe yose ifise episode 12 byumvikane ko bamaze gukora intoze ama episode arenga 60 na rero bisaba nawe kugenda uyakurikira bamaze gukora ama episode arenga 60 urumva nawe birasaba ko uhera nimba utaratangura hera mu ntango nibwo ugenda uyitahura reka ndababwira ati ndabakunda